Mutama jewe ndagane keshi n'abarundi baba hanze y'Uburundi ndakuvuga abatwita aba diaspora beshi iyo bariko barashinga donc iyo bariko barinvestisa mu Burundi baravuga ko biyibwa eske urabona yuko nk'ubu boze bararaba nkabi muri ivyo bikorwa muri ko muravuga bimaze kudemara bimaze gukora kandi bigaragara ko biri rentable kubishira mu mikitahe n'ikintu ubona cyo bafasha murakoze cyane bo ivyo kwibwa uburyo bumwe birashaka kwari ivyo ubundi buryo sivyo ati gutkara bisigura mu bisanzwe nivyo hariho bashaka bo vyiba ariko ni bake sibo beshi kamera sivyo none ikeshi bishika rero kuvyerekeye vy'ama societe abantu bashaka kuja hamwe bashinge societe bagatanga imitahe mbwa kwera ubumenyi buke bujanye n'ingira ama societe akora n'ingire yunguka babonye umwaka wa mbere batagabuye ngo twahomvye cyabugara societe mu vyakuri yukuri iri structure nishaka kugabura umwaka wa mbere